je nta mugore ngira. Umugore ufise Mfise umufiance tubana. N'inshuti za best friend. Hari impamvu zituma ako iyi team umenga niyo no kwifanira. Eje mfana abantu misanzu ndaje duhangane mu mwaka uza ariko talent is not enough. Impano ntihagije. Nimwe nkunda kuvuga ati none umwuga wa cinema dukora dukeneye ubumenyi. Kwiga problem rega abantu benshi bagira. Uricara mu ikundi y'abantu wakora film imwe ngo urarenze ugahita nawe confirm. Hari n'abatata rufise I'm the greatest. Hano nk'ubu nje nkavuga ngo ndi wa mbere. Boca batera urwabo. None nk'ubu nyene ukuba kuvuga kuri wa mbere. Ese ndi wakangahe? Jerry Batres nigera mpiga ku wa kabiri. Oya. Je no mwishuri urabizi ko kaba ari guca. Ndoze ndabikwereka. Ako iyo wabaye wa mbere wama wumva iceka ryose udashaka kuba wa kabiri. Burya niyo mindset y'abantu baba ba mbere mwishuri. Yego ico ndacemera. Nibapanika kugira ngo bamenye. Bapanika kugira ngo badasubira inyuma. Nuvuga ngo rero nanje urumva mpanika kugira ngo ntabu wa kabiri. Ni nkuko utabona keneye no kumenya wa kabiri agukurikira. Wowe ubuzi kuri wa mbere ibisigaye wa kabiri n'wa gatatu baritondeka. Akabatari bakazi bakamenye. Yeah, papa yari mu docteur, mama yari mu infirmière. Nyene ubwo nyene nonsa mabere yabafunga y'abaganga. Byumvikana yuko kabisa wa mugani wawe n'ikintu ni na DNA biri mu maraso ivyo vyovyo. Yes. Tante abatabizi kwarigeze kubiyaga gato n'umuntu n'umundi mwabanye umwanya munini. Asa nkaho ari we yagiye kuturera mu side yindi. Okay. Niwe novuga muri famille ya Paresa. Nawe yari umuganga. Uguhitamwo kwawe gukomeye n'ubundi mu buzima umufasha wawe azara umuganga. N'umudamu wa grand frère n'umuganga. Come on. Mu gisekuru canje ashobora kuba hari nk'umupfumu. Ubwo nyene urumva ko hari inyuma twe dushobora kuba kandi burya je ndi n'umupfumu ntavyo urabona. Kandi binagutwenza tuja kumenyana ntihari bwahitemwe ivy'ikiganga nije nari ndi mu kiganga gusa. Twamenyanye yari muri secondaire nandi ko ndaheza secondaire. Umva yaje gutangura université yize Université de Grand Lac. Ndavuga madame. Okay. Ashaja muri Suez infirmier. Nanje nari ndayihejeje. Ngira ngo je nta n'umwana wanje azoja mu vya film. Yo abantu baze bagira banosheshe ku bintu janye na meditation canke basoma ibitabo muzotahura ingene haba mwiyerekwa canke ishurirwa muri meditation. So ivyo rero nivyo neretswe kuvuka nturi umwe. Guhambwa nturi umwe. Yego. Ujya umunsi wapfuye ujya ntimuzojana. Azoita kata subira inyuma sinokubwira izindi drama zirusha ziba mu nyuma. Truths. Oya. Kuba zuri wenyine. Ntushaka atari kubunda ko zurubanza amede ntaje isi ndamubonye ko. Oya ntitwavukanye. Ntituzonapfana. Ahubwo kubasari hoho biranoroshe. Hazoza nabandi. Ibyo views jama views mfise ni menshi. Ni menshi kandi ntaba na boostinze wumva ntari umuntu umugabo. Yego ahubwo je natanguye no kukemeza mbere bitaravugwa. Imana ishimwe ko bariko barabibona. Gute film itabiri mu bantu ikaba ifise views nyinshi. Hama film iri mu mitima y'abantu ikaba ifise views. Baratereka kama views bya boostinga ama sponsors. Hari yo kuntu ba sponsoringa video. Ibyo byose n'uburyo wogira ngo YouTube begwe. Abafana mwubahwe. Respect. Se views nyinshi. Jega nta muntu numwe ndusha views hano. Oya. Zanyazo. Chese ko nta boostinga nawe bimenyane. Chanceline n'umuhinga afise na body structure nziza. Urabona ko atavya bintu. Ikintu citwa appearance and body structure. Appearance ni mu maso. Shura ko ufise mu maso heza. Mugabo gasanga umubiri wawe urimo amadoda. She looks so beautiful. She's a beautiful girl and she's also she looks so sexy. Yaravuzwe ati umukobwa nyambaro yiwe rimwe na rimwe ararenza. Iriya nyambara ahubwo ni yagiye kwambara guhera ubu mu vyitege. Zijya jipo zijya kanzu urazibona gakora. Nimuza yisigeze mwebwe. None kuki umuntu egeka ingene nambara? Nawe nta gutegeza uko wambara. Nabandi ega nabandi suko batambara nka kuyi. Abakinyi ba filime b'abakobwa b'abarundi ja muri gym mufise amadama nini. Come on. Man. Bafise indani. Bisigura yuko Nsoro. Kubera ko umubiri wiwe yifitiye agataye keza. Arashobora kwambara tujye tuntu ndakubwira undi muntu yambara neza ngaha nkunda. Abego. Yego. Kanyana. Ya bintu abantu bakomanta kujya ni jaruzi ndabizi. Iba ari jaruzi yo kubona undi mwana yambaye ari sexy. So mwabonye ifoto. Sibyo na video.
na video ariko hajya so twari duhuye mwe rero ibintu byose mubibonera ku ifoto niyo ngorane yanyu tumaze igihe kinini nya dufitaniye imipango myinshi imigenderanire n'ibintu byinshi ko turapanga kuriya n'umuntu w'umugabo yihaye kweli nanje nuko uko rero abantu b'abagabo turi responsable iyo twahuye tuba twahuye nyene ya muniga utugambi iyo nakubwiye ko igihe gikomeye burya ntuzopfe kuvuga amajambo nk'ubu je nawe turashobora kugiranira ka accrochage no munsi mukamera amabano agaca kitamo akaza gutungurwa hirya yeja dusanga turiko turanywa ibiyere we yataye umunwa which means igihe n'umucamanza kandi igihe kiradetermina what it is no kuvuga kandi ikindi naco twe turabantu b'abagabo ko nako bari umbe kari umugabo afise urugo afise n'inshingano ziyo abandi bo baracara abasore n'abayabaga baracafise ibintu byo gushuha cyane ariko uriya ndamwubahira first of all kuba ari umuntu w'umugabo kandi ahumuye deux yagiye afasha abantu benshi nibaza ko aba bose hari hitafari giwe so uwo n'umuntu wo kubahwa kandi yatanguye career long time n'umuntu wo ivyo birakwiye kugira ngo umuntu ayimubahire hama ibindi kandi n'umuntu ari serious ari vrai burya abere nta bujyajya agira jere nanje njyajya ntitubana abera twenze nuko abaryohewe ndavyibuka even back in the time abere yavuga ngo izo mbabazi z'ubujyajya ntazo nshaka abere nta bujyajya agira nico kimwe rero na jewe hano nze mwitondera igihe nico gituma iyo mubonye ibintu bibaye ushatse uri umunyabwenge wo kirinda gutumunwa ari igihe nk'umugore n'umugabo bakubitana ugatangura kuza wagiriza umugabo ngo n'umunyamakosa ejo ugahita usanga biyunze bahita batangura kuganira ngo urazi ko nakayavuga kuri umunyamakosa ganani esi coduha tukabona na Fanira Vin arahambije bano bantu babiri mushiki wanyu mumuhamagaratse Diko Entertainment. Yaman, ladies and gentlemen, murumugisha kuba mwarahisemo Diko Entertainment umunsi ku munsi kabisa twenyegeza ukamenya ngo nuku biba bimeze. That's for real. Narinda bakumbuye cyane nibaza ko namwe ariko bimeze, noneho tuba tugarutse tumeze neza tumwakira the one and the only yitwa the Leo boy, the Leo fighter man, bamwita Nsoro the hero also known as Dukunda Liberty John Jyanyajo, ariko kandi ukamenya ngo n'umugabo bamwita the movie machine, shasa umwite the best coach ever order from BF. Musaza umeze neza nabaguha icupa ikibi cyawuringurira naragihanye waragihanye burundu warigeze ko kwanza narigeze ndarinywaho je wihanye kirone Digo naenze ko ntaza gushinyika ikibi cyamufata hakirikare mugabo tuza kuba ndi seriye niko ari ubizanye niwe ubizanye utakoze mugudu citro dukoka ndibutse ko twatunywanya ahantu kabisa bitumukizwa bituma wihana umusaza nk'ibisanzwe ubona yuko aba yaje ameze neza in a led arakubwira ati style yanga akantu ko gusaza kakayara kanse burundu ruke ni yindi naho ukabona outfit ari uburyo bigenda ityara umunsi ku munsi kabisa. Urakoze murakoze ariko ndinze nsaza nawe uzoba washaki ndinze usaza nzoba nagiye nanje kabisa tuzogira rimwe urahumva muga hari ibyo wantanzemwo nuko bya ntiwigeze uvyemerera ko bigusazisha ibiki hari ibintu wantanzemwo imbere iyo umukesha umuntu abwirwamwe nawe usanga yarashaje agakiza agakiza narakaguca agakiza narakagucanze ahubwo wantanze kwigwiza kwa kuntu habi ikindi kiremwa kizananye ku muntu akaba arakantanze kabisa amatwa nsumira ngo waramenye ko nagutanze nawe birimo
mbona imana yohezagira reka byo bintu ushobora kubikora ntiwihute guhezagirwa muga sindi muri abo kucizera mfise oya guhezagirwa ni grace no ni imana yeah amakuru rero diko jemeze neza kabisa yes nkibisanzwe Bujumbura kavura karagwa kazuba kakaza nubu kaba kari kwa duchallenging ariko ivyo tubuza gukora ngo dutere intambwe cyane ndagukumbuye kabisa ni wigeze kumbwira ijambo nakunze ati burya sinyo kujya wari sigite mugabo asa nuvuga ati burya ibinebwe abanebwe nibo bamana impamvu baba no nk'imvura igwa itanaguye umunsi itanaguye umunsi wose ajavuga ngo shango nayo ko imvura yaguye ngo sinabaye nkija mu isoko kandi yari kumena akaja ibintu byose ngo igitoro carabuze urabyumva yego nivyo haba hari kibazo ariko ntabwo ari ugwitwazo umuntu agomba kwitwaza nice concept by the way kuvuga ngo ce sont que les losers always have pretexts but winners they don't have pretext. They have reasons. They have reasons. They don't have pretext. They don't pretend. Okay. They just find a way out. Wow. Nukuvuga ngo haba ari impamvu ifadika kugira nk'ikintu ntagikore canga igikore. Hapana gusugwitwazo rusanzwe rura. Ari nakana abantu bakunda kugira abagabo benshi bubatse mwahanye gahunda kayica. Nzakubwira ngo urumva ngo madamu ngabana kuravyo yanze no kugusororera akakubwira ngo ya muhungu ngo burya ngaya na yabana esha ngo umugore ngo ni hatari ibintu byose bawitwaza abantu izo ni mpamvu ni pretext mugihe byo bintu by'umugore ngo niki niki wewe burya ngo waranavyanze oya ntabwo ari philosophy yawe irayobeye man bigenda gucya ngo umuntu yubake ufise umudamu mugabo ngo mukabana nkawe utamufata nk'umugore nawe gufate nk'umugabo namahitamo sinakubwiye ibintu byose karamahitamo no kuvuga ni mindset abantu babahurije ko rero je nta mugore ngira umugore ufise mfise umufiance tubana mfise umufiance mu bana ni inshuti za best friend that's it iyo ni mindset ariko ni mindset ntibibuza yuko byitwa muri rusange ko mfise umugore ariko muri jewe indani ico nta kireyo hari ikindi ciza kirutico kuvuga ngo mwahise nko kuguma muri abafiance kabisa ega ni navyo biryoshe buriya ntabwo ndiko ndigisha abantu ariko nivyo je nihitiye nivyo hitiyemo kabisa birumvikana Nsoro nakire mu bantu bakubwira ati bahisemwe kwikora amafilme hasi hejuru hano havuye akantu ka movie machine no mugabo n'umuziki burya arawukunda yo nawe ushobora nuko nawe ateka arawukora ikintu camunaniye ni football kuko bana wewe ngo warakinye kukina sinzi mba warawukinye ariko bino bintu no munsi ngo gufana ngo abantu bari muri sare n'iki n'iki byo bintu byaranse ko ndabikubonamo nta mwaka udakuri nk'umuzombona wewe mwe muri full tubone nk'ubu wambaye akuno kuntu Santreze yambaye uvuga ati abana jengeye gufana umugwe iyo mayo ni bayirekiyo yaraye ibinkoreye wayibonye iyo yaraye ibinkoreye iyo ni sawa vuga cyane umvete reka nkubwire buriya nta kintu gihora hiteka hari umwanditsi yavuze ngo ikintu cyonyine gihora hiteka n'impinduka nizo zamaho na ikindi cyose kirahinduka which means na jewe sinshobora kuvuga ngo iteka ryose nzokwama ntafana football ntakunda football cyangwa nagira ibiki biraterwa n'impamvu hari impamvu izo ikintu ugasanga uragikunze gusa je nko kuri kote ya football nkunda abakinyi kuruta uko nkunda amatimu bivuze ko nkuba hari nk'abakinyi ubuzi rimwe ko arabana lifestyle yabo cyane nkunda ama interview yabo biography intention before and after naho bariko baraja ivyo nivyo bica bituma nanje bishora ku boosting ikintu muri mind yanje hari abakinyi rero benshi ba football nkurikirana kandi nzi cyane kuruta n'abantu bafana football yego nka Cristiano Ronaldo ndibaza ko ndamuzi kuruta abafana benshi wow kubera ko nibaza ko ma interview ngira ngo no amaze kubona nk'ama interview nka 70% yiwe amaze gukora muri career yose uramukurikirana kabisa uramuzi nageze kumufatira amezi 3 ari we numviriza ari we nkurikirana gusa wumva ama speech yagiye aravuga yego mu nyuma njya gukurikirana uyu Kylian Mbappe wewe rero from scratch from long time wow na interview yiwe incika n'abandi benshi bituma jewe numva
football hari ukuntu mba nayiconcept ndayihuza na career yanje kintu cyose bizaje ko kinyungurwa mu mutwe apana gusa kuyifana ngo batsinzwe no ngomba kugira ahantu jewe mbonera inyungu yanje cyane mu mutwe okay ariko no gufana burya ndaje wavuze akantu nakunze ati haba yari impamvu uno musi iyo mpamvu yoboneka nuwe mugwi wofana wo ufana kubwiye yindi mpamvu haba yari nko mugwi wofana uno musi amucanga ko banatana Nsoro nawe kabisa muri soka ni hari wofana uwahe mugwi uwufaniye iki nibaza yuko mugwi wofana ndamutse ndabyinjemo neza cyane wofana Real Madrid kweli Santre zahise yakoma nukuri abatari bana mubonye nyene yambaye jezi ya Real kuva nyene hari impamvu zituma akuga iyi team menga niyo no kwifanira mfana abantu misanzu mind aba iyi team n'abafana biriya bindi nta kibazo ariko kano gatimu nabonye umenga no gafana sinafata ingingo neheze ndacakiga ko mugabo nko mwakuza nzoba ndumufana yerekana ariko ndaraba hirya no hino tiko menga ubwo ntufana Real kubera ko abantu bameze nk'abadiversaire mburagira abadiversaire wewe ekaye cyo adversaire wanje kari jewe adversaire ni wenyene nubizi ko mpanganye nanje harabona ko ndaraba nkabona n'aba Barcelona kabisa ayo n'ama equipe birahora hanganye ndaje duhangane mu mwakuza ariko mudatangura guhangana nanje ntaraza niba nangire kugwana nawe utarinjira ikibuga reka nzobabwira nini teguhura jamwe neza ko naje mwihangana okay mu ma speech menshi warabye ya Cristiano hari ikintu kimwe canke ubikoya ubihuje coba carakuremye maybe ugisigire n'abandi bantu bacumva ni byinshi ndaza okay talent is not enough impano ntihagije nimwe nkunda kuvuga ati none umwuga wa cinema dukora dukeneye ubumenyi kwiga talent is not enough ntabwo kuba ufise impano byonyene ni bake bazi ko banayifise reka no kumenya impano ntabwo ari ubimenye nk'ubu je sinavuga ngo ndazi ko mfise impano n'abantu babimbonamo aba coach aba expert nibo babikubonamo apana bagenzi bawe ko abagenzi bawe bakubwira ngo urarenze abagenzi bamubwira ngo urare niyo problem rega abantu benshi bagira uricara mu ikundi y'abantu wakora film imwe ngo urarenze ugahita nawe confirm hari n'abatata rufise mwiterambere ry'umu artiste tara iro represent 20% mwiterambere 80% nubumenyi nubumenyi n'ubwenge hagitarantu ihagaze kuri 20% woni Cristiano Ronaldo kandi ntabwo ari wowe nyene yabivuze kubera ko nibaza ko yateye imbere ugiye twigisha ikintu bikomeye kabisa yarateye imbere akora cyane kuruta uko akora nk'ahatamana afise ngo akora nk'ahatamana afise kandi anayifise which means natwege mu ino career yacu don't be distracted by the fact that people tell you that you are talented. That is not enough. You need to learn. Ugomba kwiga cyane guhiga ubumenyi ukama wumva ahubwo katampano ufise ugakora nk'utayifise. Yego. Number 2. Self confidence. Cristiano akubwira ngo I'm the greatest. Hano nk'ubu nje nkavuga ngo ndi wa mbere. Bocha batera urwabo. None nk'ubu nyene ukuvuga bavuga kuri wa mbere. Ese ndo wakangahe? Change wana bivuze. Aje nyene ruwakangahe musaza. Mwino ge. Ubumva ndi wanyuma. Oya sino gushira mu kibanza ca mbere muno ca nyuma. Ako sine na gushira mu kibanza ca mbere. Gusa wewe wokinyimiriki. Anaje nogo. Dawo sarije na gitanga. Uwo cugihande rero. Oya ntabwo nogiha gusa ubona kire nkuko kwawe wenye nico yoma no cakira kwa gasigara ko ya public wavuga yonye ni judging ijambo ryacu rirarema ico uyaturira ko nico kiwe gihe cyo zokumva uwanyuma biraje bikubera uko ariko igihe cyo wumva kuri wa mbere biraje nubundi bikubera uko Jerry Batres nigera mpiga ku wa kabiri oya ngisanzure universe connecting na mindset yawe ugahita je no mwishuri urabizi ko kaba ari guca ntoze ndabikwereka cyaba kubera ko iyo wabaye wa mbere wama wumva iceka ryose udashaka kuba wa kabiri
burya niyo mindset y'abantu baba bambere mu ishuri. Yego ico ndacemera. Nibapanika kugira ngo bamenye, bapanika kugira ngo badasubira inyuma. Nuvuga ngo rero nanje urumva mpanika kugira ngo ntabu wa kabiri. Ivyo uravyumva neza. No kuva ako kumenya ko baramaze kumenya utegereza kumenya. Ariko nukeneye no kumenya ngo bavuye ngo mugano wa gatatu ngo wa kabiri ngo nta kibazo vere. Ni nkuko utabona keneye no kumenya wa kabiri agukurikira. Wowe ubuzi kuri wa mbere ibisigaye wa kabiri no wa gatatu baritondeka. Uyu mugabo rewe cyane tuvuze ku kantu k'ishuri tunagire ko nibuka amwe mu majambo wa postinze rumwe mu bantu anyway badafa gupostinga ntupfa no kuvugira ubusa abatu umusaza ni na muronka vuba kano kantu azakatubwira tubwiye n'impamvu yavyanditse kuri page yawe nika ngo ntabesha nkiri ku ishuri rya kaminuza mu gisata cy'ubuvuzi narinzi ko igihe kimwe nzoba nirirwa kuri hospital mvura nitaye habagwaye nkuko papa na mama babikora bakiriho tante wanje nawe nyene nivyo yakora ndetse n'umufasha wanje nivyo akora mu yandi majambo kuvura ni umwuga w'umuryango kandi ntababesha narabikunda kandi n'amanota naronka yari meza cyane Tushira ko cakibanza nubundi cambera abo mwiganye barabizi. Ariko rero mu ndabire uwari kuba umuganga uno munsi yibereye mu mafilm ucura twenga. Ubwo rero tuvuge ko nataye umwanya ndavyiga canke ubu niho ndiko ndatumwanya muri ano mafilm. Bino bintu birakomeye vyanteye kwibaza cyane kabisa. No kuvuga ngo abavyeyi bawe barabaganga. Yes. Akabatari bakazi bakamenya. Yeah. Papa yari mu docteur, mama yari mu infirmière. Oh, yes. Papa yari umudokiteri. Ego. Man, kumbe unava ahantu hejuru mu bushorishori. He was a doctor back in Rwanda. Okay. And even my mom. Wow. Nyene ubwo nyene nonsa mabere yabafunga y'abaganga. Byumvikana yuko kabisa wa mugani wa n'ikintu ni na DNA biri mu maraso ivyo vyovyo. Yes. Tante abatabizi kwarigeze kubiyaga gato n'umuntu n'umundi mwabanye umwanya munini. Asa nkaho ari we yagiye kuturera mu side yindi. Okay. Niwe novuga muri famille ya Paresa. Nawe yari umuganga. Nawe yari umuganga. Uguhitamwo kwawe gukomeye n'ubundi mu buzima umufasha wawe azara umuganga. Noneho nawe uri umuganga donatire do carrière. Ariko no munsi n'umudamu wa grand frère n'umuganga. Come on. Yabuze n'umu uncle dutoje neza wosanga ari umuganga. Wewe ubaye umuganga. Ahubwo mu gisekuruza canje ashobora kuba hari nk'umupfumu. Manu ziko ibyo bintu byoshoboka. Kuko bano bantu bataraza bari banahari muganga. Abavura none ntibarabapfumu ke. Yego barabapfumu. Ubwo nyene urumva ko hari inyuma twe dushobora kuba kandi burya je ndi n'umupfumu ntavyo urabona. Wigeze kumbwira ikintu haraheze umwanya ugana gute? Nta nindi kumenga yari bwahere bikaba. Yego mbona kirabahaye kabisa. Byinshi pe. Yego. Ico ndakikuziko. Ayo nusanga uri umupfumu mwibanga ntange. Ndakuvugishwe ko. Mbwira ubona nzogura imodoka ryari nyuma ya mariage. Ntuzigere uyigura. Imana kubabarira. Cyane ntuwe buzigeze Tanzania ubwo bupfumu bwawe bwa mbere mu mateka bwo baba. Ni blague ni joke ariko ubwo nyene mbona umenga ni by'umwuga ni by'umuryango pardon. Kabisa. Urumva naribaza guhitamwo umuntu n'umuganga none munsi mu mirimo ya buri munsi akora. Nawe uriwe ariko novuga ngo by'igice gito uno munsi sivyo uri kurakora cyane. Kandi binagutwenza tuja kumenyana ntiyari bwahitemwe ivy'ikiganga nije nari ndi mu kiganga gusa. Twamenyanye ari muri secondaire nandi ko ndaheza secondaire. Umva yaje gutangura université yize Université de Grand Lac. Ndavuga madame. Okay. Ashaja muri soins infirmiers. Nanje nari ndayihejeje. Kandi ntiwigeze umwe influence ngo kujya kumwitamo kinogebe. Nta influence yabayemo. None ibyo byose wumva naravye influence. Amugana biriya bindi utaruna hari vyabaye. Kandi ubajije n'umwana wanje akubwira ko ashaka kuba doctor. Ino coincidence kwiyobeye. Yego byarantunguye last time. Nta ngira ngo je nta n'umwana wanje azoja mu bya film. Aho byacenge nibere doctor. Most of them je vais être docteur. Aranabikunda. Wow. Hari umwana ushobora kubona ibintu byose mu bintu akunda uravye professionally. Kikintu aragikunda kuko imiti aba yizi
gutera urushinge abazi bikenewe amakatetera arayazi amaserenge nivyo yirigwamwe muhira babibona when yari kwa muganga abazi here and there urabona ko yisanzuye akintu by'amafilm ukabona byo kuguma kwigana yagitinga agira ntesi cyane numufana biraho numufana filme zanje abazizi ndashaka kumfashira bino bintu bibiri wibajije nubundi yo vyibaza umwanya wamaze wiga biriye bintu kanabiminuza twovuga ko ari wo watakaye canke muri uno mwanya iburimwe niho uriko ratumwanya nanje kibazo nakibabajije ahubwo banze unyishura umbonera nta utayira nko kuri jewe nihuse kwishura ntashize mu bwenge bwinshi novuga ko utawutaye kubera ko niba wicaye no muri uno mwanya hano ndiko ndakuronka harimo n'inyungu na jezi wanje urumva ko ari avantage kuri jewe no kwitara kuvuga ko utawutaye mwaduteranije ibintu byinshi reka twava tuvuga ati menga yaba wari kuraba umuganga menga wari kuba wubahitse cyane gusumba no munsi nakandi kantu niyumviriye umenga umuganga numwubaha cyane gusumba guhora n'umukinyi wa film kandi nivyo Docteur burya ahantu hose bavuze docteur uba wumva ari umuntu muganga bari umuntu nyene kubera ubuzima kubera ko amagara ni ikintu kiri prioritaire uwo muntu rero yitaye ubuzima bw'abantu ubwo nyene tugomba kumwubaha vraiment bari umuntu ukwiye kumwubaha exactly tuye kumwubaha rero nakabajije kugira ngo triggering abakunzi tuye turayaga yego kari mwo burya inyisho ubwo kare niho nataye umwanya canke ubu niho nataye umwanya mu bisanzwe kuri jewe nta hamwe nataye umwanya ko kino kiganga nize nakurikije nivyo nuvuga ngo la DNA y'aba ancestors mu gisokuru igisekuru za cyane cyangwa amaraso canke I don't know how to call it ariko urumva ko nagiye mu bintu kandi byampaye niveau d'éducation kuravyumva nuvuga ngo ino degree ya université ndayifise kubera ibi bintu nize that's the first number one hama kuba ntabikora nivyo byo kwitwa ko nataye umwanya oro ivyo ndiko ndakora navyo bihuye n'ubuvuzi buke psychologically come on yes psychologically kantu nkunze kuba utari kura urakora ivyo wize nivyo byari gwama byitwa gutumwanya kuko kuba naravyizeho byamaye sinigerega siniki kiganga gusa hariho n'izindi kuru zabaziri you get and na maturity na degree ivyo ni nyungu dushe tuza rero kuri ako kantu ko kuba ntabikora ko kwitwa kariho nataye umwanya no ahubwo niho ndabikora neza hari umuntu yavyishuyemo indani ahubwo niho mvura cyane kuruta uko novuye hariya kwera none je mbaye mvura na madama akavura reka madama mvura abantu ntaca batera inshinge nanje mvura iyo mitima yanyu n'ubwonko bwanyu. Come on, man. So I was like kidding, joking around. Ariko nenda bizi neza yuko ndishimira ahubwo kuba ntakoze n'umwuga nka kujya. Reka abandi bavure mwiyo we kuko abavura mwino we yanje ni bake. N'ubushake kuko abantu benshi ntidukora filime tugamije kuvura. Tugamije benshi bakora filime bagamije kwamamara, kumenyekana, ama views se, ibiki. Ariko iri kurabikora ufise mindset yukumva kugomba guhealinga. That is where career iza kubera fruitable ku bantu. Rero ndumuganga n'ubundi still. Kubaravye Feruje ahubwo cha kintu kirakomeye kabisa. Ba Feruje uri kurabavura n'ibigombo ni byose kwe. Meze nkaho hambere hahize hari ibintu wavuramwo. Sinzi ko cagiye kubihagarika. Narinzi ngo nabisimbye nikakujya kwawe ngo doctor of something Narinzi ngo nabisimbye none bigarukanye ngo kabisa ntuze Museveni niwe nkundiki ngira vuga icongereza ciwe ngo you are the doctor something avuga icongereza nkaho umenga ntacazi kandi ni style yiwe umenga ni gwa Ruganda kwa hari umenga nyene ntiyizi samubare ngo calling me yet ngo he told me ngo go eat your mama something are you kidding you ariko manani mazimisi niko ndamukurikirana kubera ariko haraba ikintu citwa campaign y'amatora muri Uganda so ndakurikirana rero actually nkamenya competition iri hehe Bobby Wine and n'abajye bandi ba candidates bose nkagenda menya mindset ivyo bavuga so nayo mazimisi ndi Uganda mwino misi mwese wari UG Kampala kabisa hamwe mu hantu n'ubundi wigeze no kugera uhakurongo bumenyi butari buke ndagikunda cyane Kampala ndagikunda yara contributing to the personality
to the person that I am today. Yeah. So I'm interested. Okay. Kizaze sana. Imbere ko dushika kuri feruje ukanatwibutsa uburyo iri kiravura. Wana nagarutse no muri miseze mu majambo amwe mu majambo y'ubwenge. Impamvu ngaruka kuri no bintu urumwe mu bantu ibintu bandika ntibapfa kwandika ariko kandi iyo bivuze usanga harimo n'izindi nyigisho ziba zinyegejemo. Hari mu masaha y'umugoroba ndavyibuka bukeye bwaca hari habaye lancement officiel ya BMT. Bukeye bwaho niho nabona uvuza no majambo. Sinzi impamvu nanabihuje n'ivyo muga ndiko ndabivuga ni nashaka kukumenyesha ko ndibuka igihe vyabereye. Yes. Ucuza kuri Facebook page yawe n'ubundi wandika ngo mu bintu nkunze gukora nyuma y'akazi harimwo sport, kwiga, gusoma n'ibindi. Ariko rero hari ikindi kintu c'akamaro cyane kuri jewe nkunze gukora ku buryo nkejo hahise nabigize defwa ku munsi. Iki naco sikindi ni meditation canke meditation kubaca babyumva vyihuse. After this long meditation hari ikintu nahishuriwe nari nipfuje gusangiza niba kugusangiza niba utari bwabifatire akanya ngo ubirabe note. Hari igihe tubaho muri buno buzima dufise ibintu twiteze ko ibintu runaka abo ubuzima dufise abantu dufise abantu twiteze ko ibintu runaka abo ibintu runaka abo ari bo bose ku buryo usanga mu gihe batabikoze nkuko twari tuvyiteze canke barabidusezeranije tukababara. Kuvuga ngo iyo batabikoze ngo babidusezeranije canke twari tuvyiteze tukababara. Mbere tugasanga twaranabashinje canke twarabagirije kuba batabidukoreye canke batabidukorera bino bintu canke biriya me burya naje gusanga turabarenganye cane ati kuki canke ukundira utunabisigura. Hano kwisi uri wenyene urashira kukidodura na gisinyira nta muntu numwe akwitayeho uze ubimenye wewe ubwawe igakwiyitaho kuko uvuka wenyene ugapfa wenyene ugahambwa wenyene no ku munsi w'imperuka uzociga urubanza wenyene. Sinkubwiye ngo uhagarike kugira abo witaho bikore ni byiza cyane me ubikore karma spirit no kuvuga ngo utiteze ko bazobigusubiza canke bazobigusubiriza mu nkoko gutyo uzobaho atawe wagiriza ikintu na kimwe biguha amahoro y'umutima. Come on man, aya majambo arakomeye cyane. Bon, meditation ni ikintu kiri muri style ya martial arts kikaza no muri style ya religion. Ese ubundi nkubaze Yesu yasengera mu rushengero. Yesu nta hageze gusenga yagira gute? Bo nta cece yiwe tuzi ivuga. Yabigenza gute mu gusenga? Menga yari herera hano hawenye nakaduzi gisabisha. Yakora meditation. Yari meditation ijya. Iyo uri wenyene nshatse kubihuza rero nabemera kuko ndazi murabizi. Jesus yaje ahantu wenyene agasenga ari all alone. Iyo yasenga rero burya ntiyavuga. Oya, ntiyavuga ngo data nje muri religion. Muri martial arts navyo ni ibintu dukora kugira ngo twidekuvre. Rero meditation ni ikintu nkora kenshi. Ahubwo uwo munsi nuko nari ndonse ubutumwa, hari gendo nk'ubutumwa bwanje canke bw'abantu runaka. Ariko harigere nkaronka ubutumwa nkumva ubu no uhereza abantu. Meditation uyikora uri wenyene ni science cyangwa ni nka rituel ituma uva mu buzima buri physical kinjira mu buzima buri spiritual. Wamara kuva mu buzima buri spiritual ugahita uja aho no kwita muri universe. Muri universe universe rese dans l'univers. Ivyo rero ndabivuga hano biraza kumva abantu bake kwera mu kirundi biragoye kuvuga. Iyo ukora meditation neza urushaho we kwitahura kurutwa gutahura kuruta abantu bagutahura. Hari ibintu vyinshi harabamo inspiration nihishurirwa muri meditation. One, bituma wigirira self confidence ibya nakubarira. Even Cristiano Ronaldo akora meditation kenshi cyane kandi we na meditation ayikorera muri mu mazi glass. Abantu babamesha benshi bakoze ibintu kwisi barakora meditation cyane. Dushizemo na Jesus wanyu. Yego. Uravyumva? Wacu. Wanyu. Ari nawe wacu. Yego. Rero meditation sinzi ko no isobanura ngaha n'umwanya woba muto no shizanga nakihagazeko ariko ni uburyo abantu baze bagira banosheshe ku bintu janye na meditation cyangwa basoma ibitabo muzotahura ingene haba mwiyerekwa canke ishurirwa muri meditation. So ivyo rero nivyo neretswe kuri wenye utagomba kuvuga ngo Liberty yabwiza kugufasha
ariko ahantu bigarukira bigakomerera ucumenga uri kurabwira umuntu yiyizore menga nta nuwo mubana menga ntiwo mwizerera kuvuga ati wazomfasha ibi nibi n'amajambo akomeye cyane abantu bagiye bibaza ko baravuga ati ibintu bimeze uko menga isi yoba urazi ibi ubutumwa si ubwa bose abavyumva mu bikoresha abatavyumva mu byibagire kubera hari ibintu rega bitaba biri ku rwego rwo kumva nivuga ngo iyo utari kuri level yo kuvyumva ubutumwa ntibuba ari ubwawe uculindira maturity ugakura ukazovyumva nka kujya bona hari ibintu batwigisha muri 6e batakwigisha muri mu wa mbere rero nakoresheje imvugo nini yumvise wewe ndaze warayumvise nabandi nkawe akantu ko kuvuga ngo umva kano kantu ngo waje kwisuri wenyene nta muntu numwe kwitayeho uzubimenye wewe ubwawe igakwiyitaho kukuvuka wenyene ugapfa wenyene ugahambwa wenyene no ku munsi w'impero kuzoshirika urubanza wenyene ivyo none narabesha kuvuka nturi umwe guhambwa nturi umwe urabona wewe ngo ugomba ngo kugira ngo ibintu ngo vya mariage wewe yego ujya umunsi wapfuye ujya ntimuzojana azoyita kata subira inyuma sinokubwira izindi drama zirusha ziba mu nyuma ariko nivyo uri wenyene kabisa uri all alone n'umwana wawe agukunda kandi tugeze no kumana ntuzosigura ngumva ngo libati ngo yaranjutse kubaza uri wenyene nuko ngo rero this life nikoze ahubwo gusa nuko abantu dushaka kuyirabira muri uruhara rwa naka mu buzima bwanjye ako mu bisanzwe kuvuga ngo nukugumura abantu kuko iyo ugumutse kwino mvugo ubusanzwe uri umwana mu mutwe abasaje mwa mwavyumvise ubwo ubutumwa rero bwari ubwabo bavyumvise vyabihe akavura ntikatwirukanya ga musaza ariko imvura n'umugisha burya iba yishe mwikijije ibindi kandi bikize nibaza ko bari byo byinshi uziko mu interview tumaze gukorana aka kantu ndakabwira abantu ntibaba babizi 90% yose imvura yaragwa sindamenye impamvu yego bya kweli vuriragwa hari niyo twigeze guhakwa kureka ndashavura urambwira toyaye yego kandi ni wari ufise akazi kesho ugiruje ko mugura abwe toyaye uzikara kurindire cyo kintu nico yego kabisa uzimona amahirwe ariko namahirwe turabanyamugisha imvura ubundi imvura n'umugisha kuko imvura ni ikintu umuntu adashobora nta muntu umwe yokiguha yego naho wogira n'umukuru w'igihugu ntiyo guha imvura Bekura byumva ni kintu Imana iguha so iyo kijere tugomba kukirisivinga positively buya n'umuntu avuze imvura nabi burya bayihenze abakwiye no kuyisaba imbabazi bazikora abanyene bishavuza bakanayituka ngira imvura nga imvura nayo iransesebye no ubukozi kosa uyirungitse uramuzi uzi impamvu ayirungi yisha ivyo byiwawe ariko akijije ibindi bintu binini kuri level ya rusange rero kuri jewe rero nubwo duhinduye ikibanza mamona atagipfuye ntaco bitwa exactly watwo uri uravuga ko kantu ko kuvuga ati we uri wenyene mvuga ati bino bintu menga hari uburyo babiteye ubwoba uwo menga rimwe umuntu yonakura n'icizere ku bantu kuri bagenzi we oya no kugira ngo tubagirire icizere ariko tutiyibagira niyo fruit ya meditation en fait ntukura icizere ku bantu ahubwo ugira uburyo ubonamwe abantu kwera ko abantu kenshi tubagira abantu babe bitewe nuko twebwe hari byo tubaharurako hari byo tubitezeko ni naho hava beef ni hava ibyo kujyana kwera umuntu wamaze kumujisha yes voilà rero ishiwe maze kukimenya ukamenya neza yuko kugufasha kwiwe atari itegeko yarafise ahubwo n'ubuntu bugiriwe buri hari umuntu yagukoreye ikintu agufashije buba ari ubuntu ukwiye kumushimira ko nta muntu numwe ategereza kugufasha hano oya ntiryari itegeko ko ategerezwa kugufasha oya nta tegeko ryarereremo oya rero no kubishima nje gituma rero niyo umuntu atagufashije ntumutuke ahubwo cha wifasha wowe ubwawe kabisa yega wowe bishobora uri wenyene haya ntibaza bakubeshe nk'uwo gukura ngaka kujana mu butayi wenyene beza ngo hitupfu no kuyadabuta zisanze amazi mpaka kayabona nibitaribwa wo bijya kugira ubeho burya ikibazo c'abantu nuko dufise abo twishingikirije nivyo binatuma uzoraba abana bakuze je nka je nakuze n'imfuvyi ata abantu nkonta ko cyane nije ndabizi batagufashije ugomba kwifasha Nsoro je nca numva menga ahantu ugeze gutahura kawe you cannot blame menga ntushobora ku blaming umuntu ndabe nk'akarero nk'ubuteguye nkaransema no kudakunda no kuzikora yes abasitari bagenzawe nkabajya twovukita banini tukaburamwo numwe menga ntiwo bashavurira kuba bataje oya
ntushobora kuratire kubunda ko zurubanza amede ntaje isi ndamubonye kwe oya ntitwavukanye ntituzonapfana ahubwo ku basare hoho biranoroshe hazoza n'abandi urabyumva nta muntu ari kampara nta muntu adahari bidashoboka oya kandi wanashaka ubuzima ingene buryoshe hareka kuza ujya hakaza ujya rero biryoheye ujya yaje rero niwe aba akenewe buriya uriya yataje niwe wanakora n'urubanza ukabona ribati ntasesekaye kuba ari no kwisabira imbabazi kwaje ndakuzi iyo nta manza cyangwa mugabo impamvu spirit imbwira yuko ururya aza ubwawe ndacavyigako turacavyigako na komite ijejwe ivy'imanza ntabwo ari ukubera ko umuntu donc atakoze ikintu we washaka ahita yitwa umuntu urabitegeye nico je nashatse ni filosofi kugira ngo abantu babane neza ureke gushinja guporta jugement voilà kizadisana birumvikana nariko navuga mu kanya kuri Feruje ni filime yagarutse igarukana inguvu kabisa ugiye kuraba n'amasizon yagiye arabaho nubwo yakunze ari kino yagarutse ifise inguvu nyinshi noneho nakunze akantu canke byantaye kwibaza kuzana filime ikabandanya nkacashaka kumenya politiki waba warakoresheje nyuma y'igihe kinini mu masizon ya mbere abantu bari bagifise akantu ko kurekarama ngo ni sawa ngo mugabo ngo Nsoro ubu warayibagije abantu mu mitwe Nsoro abantu bose ahubwo ni tuzanire Feruje wabigenje gute kugira filime ikundwa kwa rugero noneho ino season yaje izifise inguvu nk'izo nabonye haba no bino bintu by'ama views we ngo udakunze no gukonta ko cyane ariko waraba fan base mu bantu message n'ubundi buryohe ikaza imeze nkuko twayibonye meze actually ntabanga ndakora ivy'umutima mpaye n'ivy'inguvu zanje zishobora gukora ariko nizera neza ko saison 5 ari saison nziza no 5 kabisa nziza nazimu bazoryoherwa n'ibintu byinshi hamwe creativity nyinshi cyane harimo n'amateme menshi ofete jengerageza uburyo filime yanje umuntu wese ayiraba yisangamwo yaba umwana yaba ukuze yaba umu-intellectuel yaba tout ça alors nibaza rero ko ari ico gituma filime iza kuba ari nziza ikindi kijanye no kuba iby'ama views mfise ni menshi kandi ntaba na boostinze wumva ntari umuntu umugabo Ega nanje bijya bagira no bigira. Kuyaterekako. Nene akagano ko kuvuziga kamaze iminsi kavugwa. Nawe uremeza ko gahari ko. Yego. Ahubwo je natanguye no kukemeza mbere bitaravugwa. Imana ishimwe ko bariko barabibona. Aka kantu karari ko umva ngo hari abantu bano kabisa views ziba ari nyinshi ariko ngo burya ngo abana boosting. Nawe uravyemeza. Ni gute film itabiri mu bantu ikaba ifise views nyinshi. Hama film iri mu mitima y'abantu ikaba ifise views. Echo byumva neza ko ari amavyizi babateretse ko abantu benshi barabikoresha hano baratereka ko n'abastari b'imiziki baratereka ko amaviews bya boostinga ama sponsors ariyo kuntu ba sponsoringa video ibyo byose n'uburyo wogira ngo YouTube ibegwe ariko mu byukuri jewe nkunda urazi ko je ndi honnête simashaka ko ushira kipete ntafise canke ibintu atari ivyanje kuri jewe ariko mba mbona ndi fier najya ama views kabisa ahubwo mbere vyambanye byinshi general the statistics ziyongereye ku rugero ni views ni nyinshi ku munsi abafana mwubahwe respect se views je nta muntu numwe ndusha views hano oya zanyazo gasurinye zanyazo kwe utateretseko ariko jewe ndakubwira ko ama views ndonka ni menshi arakwiye n'ayandi abonetse no byishimira ariko je ndi umuntu anyugwa nibibonetse kandi nkumva ndi fier ko ivyo ndonse ndabideservinga ndabimerite uravyumva atari bya bintu umuntu yangabiye canke bitari byanyavyo get so I'm proud of the feedback sasa umfashe gacho kubera wewe burya nturi n'umukinyi wa filime gusa uri n'umucoach uri mu bantu baba bafite n'impanuro batanga again mu gisata iyo umuntu bishitse akabusinga nimba bihari uretse ikintu cha fan base abantu bakabana ati hahiye nize zindi nyungu ashobora kubikuramwo mu rugendo rwo kubaka umunara ari karuba wabazizi cese ko nta boostinga no bimenyane
ahubwo jewe sindanavyitaye ufite ndabivuze muri weyo kugira ngo ndakubwire ko views mfise atari na nkenya kabisa. Umuntu wese afise uburyo bucumba buryo bugari bwiwe afise uburyo bucumba n'impamvu kandi akabwarura kabubega bajya baba bafise impamvu zabo kandi ziri positive kuri bo. So wenda je ntavyo nogira for now ariko bo barafise ico bari bagamije ubwo nibo bazi bangaje impamvu babigira. Je ntaco no bahanura kuko baranakuze barakwiza imyaka 20. Reka twivugire ko harura uno mukobwa yitwa Chanceline muri biciye muri Feruje niyo turiko umukobwa abantu bavuga ati umukobwa yafashe umukobwa amaze imisi avugisha abantu umukobwa ari kuri hit tinone Nsoro abigenza gute ko umuntu yemeye agastandinga bakamarana umwanya birangira agize izina rinini ibikorwa bikivugira umwe mu bakobwa ntonatinya kuvuga yuko ngo ari karanakorana n'amafaranga mwibanga ntangere uno mwana wamuhaye ku mavuta gute uri kora vyo bahugute kugira Chanceline abari karaba Chanceline impamvu bigaruka kuri wewe uri coach kandi yamenyekaniye mu kintu ciwawe hasi hejuru no mu bikorwa muba muri kumwe nk'umuntu amuhagarariye uno mwana uri kuramubona gute kwanza ino fema abantu ko bamuvuga ko urayemera urayibona bihagaze gute nka coach we Chanceline n'umuhinga n'umukinyi mwiza ariko mbabarire kumwita umwana hari abantu batanagikunda ko umuntu abita abantu mwe bose abana afatiye kuri wewe muvyeyi turi kumwe abakobwa bawe babari abana namwise umwana afatiye ku muvyeyi wiwe turi kumwe muri no like a baby right ubwo rero she's a baby kuri wewe niko oya kuri wewe oya kagese genda bivuze wewe kuri umuvyeyi oya biza ko tuna joking entertaining abantu so chance first n'umukinyi mwiza ntabwo ubakira umu upcoming n'umukinyi amaze kubikora amaze gukora season 5 aziriko amaze gukora ama collaborations amaze gukora ama film atandukanye so ndemeza neza ko bunoshira kikashe ko ari element iri important dans le circuit y'abakinyi ba film mu Burundi rero qualité ndamuzi ko ni nyinshi icyo nzi araciye bugufi kandi arubaha kandi arakunda kwiga that's the character kwanza abantu muri Burundi Film Academy bose bikundira ikintu cyo kwiga baramaze kugira mindset yuko batarashika batazonashika bazokwama biga so that's one of the character nziza afise hamikindi afise na body structure nziza urabona kata vya bintu ari sexy ariko kwa kantu niko uyu mukobwa je nkunda kuraba na comment akavuga atari kuno mukobwa nahagaze neza kabisa afise baje muri gym uvuga abandi baje muri gym kwe birafasha navyo urashaka kuri umu artiste abizi mugabo gasanga tukuravye akanuka outfit no body structure hari kintu citwa appearance and body structure appearance ni mu maso shobora kufise mu maso heza mugabo gasanga umubiri wawe urimo amadodani that's birapertiriba mu bikogwa werega twebwe ikintu cyambere umuntu atangura kubona n'ishusho taranavuga so first of all ndakunda rero n'uburyo agaragara she looks so beautiful she's a beautiful girl and she's also she looks so sexy I appreciate ivyo bitanga uzoraba filime zo hanze abakinyi bakinamwo uzotahura iki kintu ndakubwira citwa body structure ico gisobanura so that's one of the reasons no kugira ngo ari hopeful kabisa navuga afise chizere atanga chizere biragutangaza iyo ubonye ari karagera bitewe nuko muzi oya sindabitangarira kwera karabimerita kweri she works hard and ahubwo mbambona ahubwo ntiyarakwiye kuba ari ngaha mbambona hari hahandi hantu vyasaba kabari ariko nahari ni sawa ngira ngo ni gihe gusa na jewe sinashaka kuba ndi ngaha iyo mvuze ngaha sima muze kutaba mu Burundi oya niveau y'ibikogwa na you get so n'umukinyi mwiza ahubwo ndabazaniye n'abandi muravuga chance gusa hari n'indi projet ngomba kubazanira yoyo oya bari na nkanje ndabaza hari n'abandi bana mugabo bana bataflapye ngo bigere kuno kuntu Chanceline abandi bana bagira baze ariho nk'izindi rema zibiri mfise ubwoba ko yego zikaze kabisa zikubita yes je ofete ndi umucoach kandi mfise pepinière academy ujya ni pepinière rero n'ahantu bayoreza hagoma hakura uko igihe gihera hari izindi impano ziguma zikura kugeza igihe
ndaguhe picha y'ikintu ndiko ndakora. Kame ko agasanamu kabisa. Je ndiko ndakora ishamba. Ishamba riba rigizwe n'ibiti. Igihe kimwe mu myaka iri imbere rizoba ari ishamba rero sinzoba nkivuga ngo urumva ngo chance ngo nde nzobura hariyo nabo nzibagira ugasanga ni ibiti by'inganza marumba ari ibiti by'inganza abantu usanga byarasakaye hamwe n'imvura igwa ninagukoreko ico gihe nzoba ndumutama yishimye kweli umutama nezerewe atigurira icupa baba usanga yicariye yagerekanije ko akaguru n'ubu niko wicaye no kwatekora abona yisokoreza ubwanwa yinywera ku kawayi navuga ati ndungikira baneba inyubaka twara ndungikira bibondo so I'm on that mission. Yes, ariko mutuntu n'utundi bakagaruka kuri chance imbere yuko tunamuvuga ka tuno mwana nko kwivuze she says she looks so beautiful ariko ati nyambaro y'uno mukobwa rimwe na rimwe hari uburyo menga mu maso y'abantu si neza bwana coach umwana yari karambara rimwe na rimwe ukabona nyambaro yiwe bavuga ati oyaye menga yarengeje yarengeje para pora nta rutere ukavuga ati mukobwa wanje hindura gato yarengeje para pora kwa ariko si nuko udakunda guscrollinga cyane ku social medias byagiye bigaruka hari amakuru numvise yivyo nyene yaravuzwe ati umukobwa nyambaro yiwe rimwe na rimwe ararenza iriya nyambaro ahubwo niyagiye kwambara guhera ubu mu byitege zijya jipo zijya kanzu urazibona gakoje ni muzayisigeze mwebwe zijya mpuzu nizo mukunda ne muraduhenda nje kanzu yari yambaye last time warayiwoye ntaraza arindira hari nabandi baje hoho muzosa come on erega nta muntu numwe adutegeye kuko dukora ibintu twe arabashigiki nabashigikiye nyene none kuki umuntu tegeka ingene nambara nawe nta gutegeza uko wambara hari standard zo kwambara zihari mugo ubonye nambaye nka kino gipira kuzuba rimene imbwa gahabwa bavasha mwadika tirora buko itegeko ubuvyoye y'igihugu nirihe ako mwe muransetse aba mwama mwaravye indirimbo za bafi z'abakobwa baba bari mingene babambaye ujya no muziki nyene mane ariko barafleta bijya bintu ujya no muziki wa Yesu wo Burundi nego none ko mudaterwamo Monia muri mu ndirimbo yitwa ya dramati yitwa nde Monia yaboneke senemo nko mu video Vixen mu ndirimbo yitwa Tamporize Tamporize urabonye ko yari yambaye ko mutasaze none kwa Chanceline turaganguye nuko imbwa ijyo witse there is no music, there is no what entertainment kandi tutagiye kubeshanya no muri eglise zijya mpuzu mwama muzambara ari abakobwa bambara kujya ahubwo kubera ko yari yarabamenyereje biriya muhita mugotwe gwayo mwana ari karaja mu bindi bintu kandi ntiyari yambaye nabi zira mpuzu ntizidandarizwa hano cesinze none se ko batarafata abantu bazidandaza ahubwo ahubwo mbere dusubira inyuma tarikwiye niko kuri hatari kabisa none se diko nkubaze wa muri afime z'abanyanigeria na nashaka kugera ku gogo Nollywood ndayiraba Nollywood urayiraba ya n'abahinde bamubaraba nama ndabaraba ni indi si yo hanze none turashaka kugera hanze gute turashaka kugera kuri level yo hejuru gute tudahindura byose look yaje gituma nabwiye n'abandi suko batambara nka kuyi abakinyi ba filime b'abakobwa b'abarundi ja muri gym mufise amadama nini come on man bafise indani bisigura ko Nsoro no muzi bisigura ko chance ashobora kuba nambara kujya kubera ko umubiri wiwe yifitiye agataye keza arashobora kwambara tujye tuntu ndakubwira undi muntu yambara neza ngaha nkunda abego Kanyana sinzi ko mwita Kanyana uyu w'inzobe Mr Sami ni Kanyana body structure ni nziza cyane narambara fresh ko afite taye nziza n'abandi rero muje muri gym murabe ko bisigura yuko hari n'umuntu abayo navyo biriya bintu abantu bakomanta kujya ni jaruzi ndabizi iba ari jaruzi yo kubona undi mwana yambaye ari sexy nawe kandi adafite taye yo kubegwa nka kujya it's about changing the style y'imyambarire kandi biramubera ndabizi
umuntu wese atabikunze yagize akantu ka jinyori nyene bihangane nimba ari uko bimeze rero nakabonye gusa ndavuga ati nk'uko mwena coach muyitega ahubwo muzobona nibirenze ivyo wagiye kuza undi mwana ashobora kwamba ngo yakwa chance cyangwa kano babi mugana ibonye hari na kapo yadukomye muri ntuze ya hari kapo yari bangabanganywe na Parma yari kumwe n'undi abandi ko abantu kabisa twebwe turi Gen Z ntabwo turabatama Generation Z udashaka kwinjira muri Gen Z rero ubwo ntarimo rero nishatse kudefend ico kintu nicangyoheye kumva ngo abantu bakoze iyo nkuru arona babifata nk'inderonke ati kwa Nsoro abantu iruhande twamenyere discipline y'ikirenga tumwe bino bintu menga harimo guta umuco oyo muco baraguhenze abantu like baraguhenze umuco we twawutaye kera umukobwa yarambara ipantaro niba tuvuga imico aya mu muco w'abarundi umukobwa arambara ipantaro ra nawe yambara mwawutaye kera rero ahubwo mu mico ya kera uzi ko abarundi bigeze ko bambara utuntu dufuka ahubwo ntibambara ahubwo ntibanambara aho hari n'ikindi gihe ahubwo mbere tugaruke ku muco tuzite tuzishure niba bashaka umuco ntitwambara so nayo nguko nuko bimeze mungu imbere ko ndakure kurumba bari yonda kurose yandi badutegerezwa kuyavuga ndi nkuru iri breaking hano hanze breaking news niyo kubona kumwe n'umutama ndi wayo Aben abantu baravuga ati noneho harababutse Nsoro ahuye gutera Aben muza kwihuta mbere nk'abakamfaminga ati twahuye nyene gura aho twahuye ati cyo mbere muri ko muranibaza mwumve ko ari cyo umwanya n'umwanya igikoni gishobora kuba gitekeye ibintu ndashaka kubanza umpe image gatoya mwahuye n'aberi bimeze gute rencontre ya mbere byari bimeze gute ndaza kukubwira impamvu mubajije ko ka so mwabonye ifoto sibyo na video ariko hajya so twari duhuye ko tubona muhuye muri urya mwanya mwe rero ibintu byose mubibonera ku ifoto niyo ngorana yanyu bazige kinini nya dufitanye imipango myinshi imigenderanire n'ibintu byinshi ko turapanga kuriya n'umuntu w'umugabo yihaye kweli nanje nuko ukorera abantu b'abagabo turi responsable iyo twahuye tuba twahuye nyene ako je twageze no guhurura urambye ati burya uriya musaza nta tuwe aberi nta shitani tije mbere yanko nibuka ico gimwe wakoresha kantu tije yanko burya timwobona umwanya umwe turanakoze naka oya muniga se canke kwari kunyumva mwari mwana natangiye uriya muniga utugambe iyo ndakubwiye ko igihe gikomeye burya ntuzopfe kuvuga amajambo nk'ubu je nawe turashobora kugiranira ka crochet no munsi mukamera amabano agaca kitamo akaza gutungurwa hirya yeja dusanga turiko turanywa ibiyere we yataye umunwa which means igihe n'umucamanza kandi igihe kiradetermina what it is no kuvuga kandi ikindi naco twe turabantu b'abagabo nko nako bari umve ko ari umugabo afise urugo afise n'inshingano ziyo abandi bo baracara abasore n'abayabaga baracafise ibintu byo gushuha cyane ne urabyumva yego abo ntaco nabo niyo myaka yabo niyo category barimo ariko uriya ndamwubahira first of all kuba ari umuntu w'umugabo kandi ahumuye deux yagiye afasha abantu benshi nibaza ko aba bose hari hitafari giwe uyu musaza yarafashije abantu benshi so uwo n'umuntu wo kubahwa kandi yatanguye career long time n'umuntu wo ku ivyo birakwiye kugira ngo umuntu ayimubahire hama ibindi kandi n'umuntu ari serious ari vrai burya abere nta bujyaje agira akunda kamuziko abere yanashavuye aragutelefone tumagutora ate bana jere nanje njyajya ntitubana oya je nkunda abantu ari honnête abera twenze nuko abaryohewe ndavyibuka even back in the time abere yavuga ngo izo mbabazi z'ubujyajya ntazo nshaka kuko nera kavuga yabivuga izo mbabazi z'ubujyajya ntazo nshaka abere nta bujyajya agira nico kimwe rero na jewe hano nta bujyajya ngira kuko umuntu agira ubujyajya uramuzi n'umuntu aba afise ubwoba bwo kuza kumudekuvura n'umuntu atinya kwigaragaza sivyo akaza kuma kuvugira derrière le rideau mugabo hano ntarabivuze or nka jewe nta kintu ntinyura bizi aya mu bintu imana yanyimi ngahera yo gutinya singira n'ubusa ashaka kantu kabisa ngita nkubarira ati diko uzira makuru namucana live niko bavuga kandi sinindire ejo udekono no musi naye naguhereje ibyawo bunyene kuko imarana imisi ibintu mu mutima jewe
bikuvuna. Yes, rero uriya mugabo ico kintu nakimukundiye ari Honest. So hari ibintu byinshi uko turapanga gukorana. Wow. Yeah, just wait. Hari abantu bari bibaza ati cyo twakoroshaje twakahise ki ti nimwokongera guhura ati bano bahuye gute umwanya igihe ze mwitondera igihe nico gituma iyo mubonye ibintu bibaye ushatse uri umunyabwenge wo kwirinda gutumunwa ari gihe nk'umugore n'umugabo bakubitana ugatangura kuza wagiriza umugabo ngo n'umunyamakosa ejo ugahita usanga biyunze bahita batangura kuganira ngo urazi ko nakayavuga kuri umunyamakosa ganane bigaca biguhindukirira which means shut up and wait. Igihe kirasobanura ibintu nta kidashoboka with time. Ni kuvuga ngo projet yo bayitege irahari pani imwe. Wow. Pani imwe. Mu planninga gutanga ama projet rengimwe akose impamvu mba ndiko ndabigusubiza ngo mba numva menga sibyo nivyanyabyo. Wow. Nivyanyabyo dufitanye projet zirenga imwe kabisa. Wow. Kandi ziri seriye. Iki gikorwa canejeje abafana size kwabanye comment ariko ubundi mu kugaruka ku kintu kivuga ati ko bateye ino ntamba esi coduha tukabona na Fanira Vin arahambije bano bantu babiri kubera ko last time sorry mu bihe byaheze twigeze kubabona n'ubundi bano bantu bahari mushiki wanyu mu muhamagaratse erega nibi ntawa bitubwiye ninde muntu none yaje kutubwira ngo je nabere dupanga imishinga none nimba mwarabyibwiye nimwibwire na bino bintu none kuki mutubwira ngo tuvyibwire tegereza nivyabaho bizobaho bitanabayeho ubwo nyene nta muntu urumva nibi twiyongoje si surprises ni surprise kabisa nibindi birashobora kubacanye ntibibi okay ariko igihe je ngoma nakubira nti igihe burya nta kintu kimwe kidashoboka with time. Man birumvikana ico gihe nyene nico kitana dukundiye ko tubandanya ariko nibaze yuko babanye natwe baryohewe cyane bwana coach saluti soja ndagushimira cyane kukanya wafashe respect to everyone ubari umwanya wo kwidagadura mba nkumbuye gutera inkuru abantu je n'impamvu nkora ibiganiro ntikuba ari kugira mu mvuga ibya film ko ari kugira gusa ntume hari abantu batwenga hari abantu baryoherwa mu mwanya ko turazi ibibazo biba hanze ni byinshi so ni byiza reko tuganirira wari umwanya mwiza wo entertaininga nibaza ngo tuzobonana mu mwaka uza jewe mbaye ndabipfuriza umwaka mwiza na bonane na Noeli ino ntebe urongera uyicare ko mu mwaka uza ndayongera ko mu mwaka uza kandi nje kuvuga ibindi bintu bishasha Imana ihadushikanye of course so thank you so much brother n'umureyare hari inyuma n'umuhungu w'umureyare ziranza najyawe cyane numvise ko Nsoro ari mu nzira za dushobora kuzobona muri no mwamba anyway wona kubera ntabeshe ndabye outfit yawe uwo mwambaro ni n'uwisuku ndabye outfit yawe nkaravuza kandi uwo mwambaro wa Real ndawukunda kubera n'uwisuku uriya wundi mwambaro wundi umenga hagiye ko ubucafu ntiwobubona nawe ukabukunda Diko Entertainment.